ugaruka gwinshi ndetse n'abari mu runganwe rwawe mu nganya imyaka bariko barati igihugu baja mu bihugu vyo hanze vya buraya kurondera ubuzima. Olivier wewe abivuga kwiki abona gute abajene bakwiye gukora iki cyo kwiteza imbere cyane? Ariko Olivier harabigeme nkunze kubona nikundira cyane bagiye mu barabu kurondera ubuzima. Abenshi barubatse baraguza amaparcelle muzamaramvya muzagatunguru zatenga ndetse baranubatse, ndetse hari n'abandi batejeje imbere imiryango yabo imeze neza kwera bagiye kurondera. Burya Olivier ni hari igihe usanga ugiye Imana imuhezagiye ikamufasha agaruka gateza imbere igihugu ciwe ga Olivier. Yes, wantu bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute? Meze neza. Ni Mr Tugesho, ni umunyarusaku, ni Mr Sutwa Chawa, Mr Vuguta vyumye mumeze neza muri fresh. Ndabakunda, ndabubaha, ndabafana, lovinga, ndaba love cyane gose. Nayo mpamvu nahengeshanya uno munsi mfise umutumire witeka, mfise umutumire umugabo wijunja n'ijambo, umugabo ndakubwiye ko ari umugabo nuko mba nzi neza yuko ari umugabo. Olivier, amahoro y'Imana bane nawe? Amahoro cyane. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Olivier yambaye umwambaro uranga igihugu. Nikiye kintu cyatumye kwanza wambara umwambaro uriko amabara idrapo y'igihugu, iriko naka kantu sinzi ngene bakitaka urabinsigurira ndetse na son excellence umuhisi twabuze tutanse nyakubaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahoze Pierre Nkurunziza. Nikica tumi wambara kwanza no mwambaro gwa Olivier? Murakoze cyane. Hanyuma ngiye gutangura gusigura ikinye umbajije ni esinye yerekana ubumwe bw'abarundi. Barondeye bufise ababuharaniye n'ubumwe ni esinye yerekana ubumwe bw'abarundi. Hanyuma aha anye turabona ifoto ya nyakwigendera son excellence sogokuru twabuze tutanka. Kivugo handitse ko ngo abuzukuru ba sogokuru turashoboye, niko handitse. Hama rero ndumwe muri abo buzukuru ba sogokuru twaragiye hamwe muri beshi, ariko jewe mubona ngaha nije sanzwe ndabaserukira. Twaragiye hamwe turiyumvira kugira ngo tuzokwame twibuka tuvuga ivyerekeranye n'urukundo, n'ingene yakunda igihugu, n'ingene yakunda abajene, n'ingene yafasha abajene, n'ingene yafasha abatishoboye, kugira ngo natwe tubandanye tugendera mu iragi yadusigiye. Ni muri yo ntumbero rero ubona nambaye hariko esinye ziranga igihugu, hariko ifoto yiwe. Iyi rero uri ngaha ku mutima kubera ni ntibagiranwa mu buzima bw'iwacu. Olivier, uratubwiye neza yuko ari iragi yabasigiye muzokwama mumwibukirako, ariko abakuru b'ibihugu batwaye Burundi batakiriho ni benshi cyane. Niki cyatumye muhitamwo nyakwigendera Pierre Nkurunziza? Burya kubisanzwe umuntu umwe wese twebwe tukicaruka sinari bwigere mbona umukuru w'igihugu akora ibikorwa rusange, sinari bwigere mbona umukuru w'igihugu akina umupira, sinari bwigere mbona umukuru w'igihugu akora siporo, sinari bwigere muri generation yiwanje mu runganwe rw'iwanje ndibaza n'abandi boshingira intahe ntabari bwigere babona umuperezida aja gufasha abatishoboye, afasha abantu akagenda agatanga mu batamakazi. Ntabwo twari bwigere tubibona. Na je nakuze ndabibona kuri nyakwigendera son excellence Pierre Nkurunziza. Ni nayo natwe twabonye ati abo bandi barahise, jewe ntabwo twari bwigere duhagarara hamwe ngo dukore ibikorwa rusange turi kumwe ku isene imwe, canke ngo ndamubona ariko arakina umupira. Abo bandi ba president bose boba barahabaye, mugabo je ntabwo nigeze mbona bitangira igihugu bakunda bene gihugu ibintu nkabiriyanye. Ibyo rero nabibonye n'urukundo nabonye Nkurunziza yaremye mu bene gihugu b'u Burundi, ndetse si abene gihugu b'u Burundi ni muri Afrika yose. N'urukundo yahasize ikirenge aho yacishije ikirenge hose, ndazi yuko bagenda bavuga ibyo bamubonyeko. Urakoze kuri zo siguro nkeyi muri zimwe utubwiye, ariko rero hari ikintu mbashaka kumenya. Ni association ni giki mwagiye hamwe mwitwa ngo iki mwebwe mwagiye hamwe mugendera iryo ragi rya nyakwigendera?
Kubisanzwe uyu mwanya twebwe twitwa abuzukuru basogokuru turashoboye. Mugabo ni nk'urunani abantu twagiye hamwe turiyungunganya. Dusanzwe dukorera ku muhora, murazi yuko ntitwavuga ko dukorera ku mashine canke dukorera ku muhora ngurukana bumenyi wa WhatsApp, ariko turakunda gukora ibikorwa byo kugenda kuraba abantu abatishoboye, tukubakira tugafasha bivanye n'uburyo tuba dufise. Rero ni muri iyo ntumbero rero dusanzwe dukora, tugakorera ku muhora wa WhatsApp, ariko mu minsi iri imbere bizoja mu mategeko bijana association kugira ngo natwe n'abandi batumenye batari batuzi. N'abandi batari babazi babamenyereho kubw'ibikorwa. Ibikorwa rusangi birabandanya, ndetse ubu ibikorwa vyo kwiteza imbere vyo kusanura igihugu cacu cyo Burundi birabandanya. None wewe ushobora kwibaza yuko vyatanguye ku muzo wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza canke ico kintu camyeho, ivyo bikorwa vyamyeho? Ico no bivuga ko ndibaza nka jewe imyaka ubona afise ntabwo ari myinshi cyane, ariko aho noshobora kuvuga nkageza ndibuka yuko ibikorwa rusangi ari byo bita travaux communautaires byatanguranye na nyakwigendera Son Excellence Pierre Nkurunziza, hanyuma ubunye bigenda birashimangizwa n'izindi ndongozi harimo na Samuragwa, president wacu w'igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa Ndayishimiye Evariste, akagenda bishimangiza kugira ngo ivyo bikorwa rusangi ku mitumba ku macimbiri bibandanye bitsimbatara ntivyibagizwe, kubera ni ibintu bituma abene gihugu bahurira hamwe bagakora ikintu bari mu munezero bariko bararirimba bashimira Imana. Encore ego hari no mafoto nigeze kukubona ko muri naka video muri kwa kumufasoni wa nyakwigendera. Mengo ntibagiye umengo yari anniversaire nimbatari umunsi mukuru mwari mumuteguriye. Kiya kintu kwanza cari gisiguye kikwanza kuba takimenye. Sumufasoni wa nyakwigendera ahubwo ni nyina wa nyakwigendera niho twari Ingozi. Kubisanzwe siho honyene tumaze kuja. Turamaze gukora ibikorwa byinshi, twaragiye kwa Miss Kayanza, twaragiye Ingozi nyene kumumba aho Son Excellence President asangwa avuka, turagenda kuraba abatishoboye baho ifuvyi, turafasha abari mwirerero, twaragiye kubakira abatwa ngaho mu Rugombo. Turamaze kuja ahantu heshi. Rero kijya gikorwa mwabonye twari twiyumviriye turavuga tuti Son Excellence wacu twabuze tutanka yaradusigiye umuvyeyi. Twebwe rero nk'abuzukuru basogokuru umwana wiwe tugende abone ko turabuzukuruza biwe, turashika baratwakira neza, ni hajya amafoto najya ama video mwabona turi mu rugo batwakiriye baranaturyoherererwa. Ego vyari biryoshe, vyari bimeze neza cyane. Ariko umushinga ntahe Olivier, hari ikintu kimwe nashaka ndakubaze gato. Ugaruka gwinshi ndetse n'abari mu runganwe rwawe munganya imyaka bariko barati igihugu baja mu bihugu vyo hanze vya Buraya kurondera ubuzima. Olivier wewe abivuga kwiki, abona gute abajene bakwiye gukora iki cyo kwiteza imbere? Kubisanzwe tukigira muri ryaragi rya nyakwigendera Son Excellence Pierre Nkurunziza dusigiye, yaravuze tuje hamwe dukorere hamwe, hanyuma mu mashira hamwe dufashirizweho. Kandi nkacashimira Imana data mushobora byose, iyo yabonye yuko amakanda yiwe atofifa gusa caratwunganiriza adusigira Samuragwa. Nukuri Imana imuhezagire cyane, yaje bisimangira twobandanya dukorera hamwe, tukaja mu association mu mashira hamwe kugira ngo ugwaruka ntirujanwe n'abanyabahururu ngo ruje mu bintazi, mu bintu bamwe baje usanga bari kumarigara bari kora nimbaranwe ibiyoja bwenge, ibintu nk'ivyo. Abo bikundiye rero barakora. Hanyuma nkacangaruka nkababara cyane kumva nk'umwana afise imyaka 20 gushika kuri 35 ariko arati igihugu wagiye hanze, agafata udutungwa tw'abavyeyi, agatongo k'abavyeyi akagurisha, ngo agire ko arondera amafaranga ngo ageza SERBIE za BELGIQUE. No, aha mu gihugu wacu hari amahoro, hari umutekano, hari ibintu byinshi byo gukora. Jewe nkuko Son Excellence yabivuze, nukuri nta miliyoni 10 noronka ngo ngiye kurondera tike ngo ndondere visa ngo canja mu gihugu cyo hanze. No, ahubwo ayo mafaranga ari mu rudandazwa n'uwo shinga agakioske akarima, harimo alimentation nziza cyane, akorora inkoko, akorora ingurube, yosanga urudandazwa wenyene yarishingishira hamwe ibintu bigatera bije imbere. Hanyuma nkaca mpanura abajene bagenzi bacu,
hako twoja kurondera amafaranga hanze natwe turakwiye gukora ikintu cyotuma abo hanze baza kurondera amafaranga ngaho iwacu bayajana iwabo kuko simbona igituma tujewe ngo novuga ngo ndagiye hanze kandi amafaranga tuyasize ngaha aho iwacu hari ibintu byinshi byo gukora byinshi byo kwiteza imbere kandi umuntu ugenda atangazwa nk'umuntu ubona ngo yaragiye za Kenya yaragiye za Arabie Saoudite agataha atakintu afise akagaruka wowe yasize ngaha atabwiza atakintu akimwa gusumbya vraiment birambabaza cyane Ego iryo ni jambo nyakubahwa Olivier bakunze bakoresha mu media murashobora kwibaza bati kurusha umwanya kumenga utanguye kuja muri politike oya sintangwe kuja muri politike nuko gusa twebwe abitwitwa abamenyesha makuru dukorera ku mice yose kuko nimba ari ivyo tubayemwo kubishikiriza ndibaza ikintu kibi tuvuzemwo ndibaza babiryoshe cyane kuko murumva neza ko harimo n'inyigisho ndetse hakaba harimo n'impanuro rero izo mpanuro tuba dufite abantu bamwe twozibaza kuko Jesse nshobora kubaza uwo turiko turakorana cameraman Pax sino mubaza ati Pax none gute oya hari ivyo atazi ariko turondera babandi babizi kuko n'umigani tuyikeneye tworondera baba tama bakera babakecuru bakera ati bibi ncira umugani kuko nibo babizi Olivier abene gihugu bariko baridoga cyane ibintu biriko biraduga ibeye umuceri ugeze kuri 32 biharage biriko biraduga cyane wibaza yuko ivyo bintu biriko bitegwa niki mu kuduga ibeye gaori reka ntwenge kubisanzwe abene gihugu ntibidoga igihugu cacu kiratekanye kirimo amahoro kirimo umutekano hanyuma kuduga ibintu mbega kubera iki mutiyumvira ati mbega ayo mafaranga bariko barajana za SERBIE ntava mu Burundi wibaza na yabavuye muri SERBIE erega amafaranga badutwara niyo twebwe tuba turiko turakoresha hajya rero umuntu atwaye miliyoni 10 agurishije agatongo abavyeyi basigara atakintu bafise umuryango usigara atakintu ufise ahantu havuye miliyoni 10 ahantu havuye miliyoni 7 ni kinogo kihasigara kandi umenye yuko ujya muntu agiye gusuma gasanga yahora dandaza aragurishije uco ubona yuko hari ikintu yugaye botike mbega boti ahantu hari botike 8 canke 10 uci uhasanga hasigaye 5 bajya abantu bahora bakorana ari 10 umenya yuko nabo bacha bavuga ati bamwe bahora bavuga ngo tuca tugurira kwa naka ubu ntavyo bahasanga barugaye baragiye SERBIE niho uci ubona yuko riri ibintu bitera biduga ahubwo nibagaruke bakore dukorere igihugu dukorere hamwe hanyuma ivyo bintu turiko turasanza tazojana hanze bigume ngahe wacu bitugumemwo uzosanga atakintu kiriko kiraduga ivyo ariko ravuga ngo umuciro ugeze kurangahe gutegezwa kuduga kuko nitwebwe tuduza ntushobora kumbira abantu uzi kumva ngo bariko barabafata ngo babagaruye bavuye muri SERBIE bagarutse ngahe wacu bagarutse mu gihugu kandi vya bintu bajana y'amafaranga batwara yaraheze none ibintu bizoreka kuduga gute neza cyane ariko Olivier harabigeme nkunze kubona ni kundira cyane mu barabu kurondera ubuzima abenshi barubatse baraguza amaparcelle muzamaramvya muzagatunguru zatenga ndetse baranubatse ndetse hari n'abandi batejeje imbere imiryango yabo imeze neza kwera bagiye kurondera buryo Olivier ni hari igihe usanga ugiye Imana imuhezagiye ikamufasha agaruka gateza imbere igihugu ciwe ga Olivier ivyo uri kuravuga ndavyumva kandi ndabitahura umenye yuko hariho n'abasirikare n'abapolisi bagiye kandi baragarutse bagarukana uburyo bagiye gukorera babugarukana mu gihugu boza garuka buteza imbere igihugu ico no kubwira coco kugenda sinavyasi ariko kugenda biciye mu minwe y'igihugu navyo birafasha mugabo kugenda ari nk'abantu nk'ivyaduka aribo babuza bumva ngo bariko baragarukana nta mugisha bibazanira nta mugisha kuri bo nta n'umugisha ku gihugu byari bikwiye ko twese tugenda hajyo hariho Bibiliya nibivuga ngo umwana wicangaze ngo yababaje se wiwe mugabo mu nyuma yaragarutse agaruka hehe mu muryango rero kandi si yaramwakiriye ivyo rero bica bisaba yuko kugenda si bibi muga kugenda uvuga ati n'igihugu cagusezeye ubwiye amahoro bakamenya n'ingene ugaruka hanyuma abo bakobwa bakoze za Arabie Saoudite hariho abagiye barose n'abandi babuze ndatangara cyane rafa pase nari ku kibuga c'indege narabonye umukobwa yaje atakina kimwe afise none ntiyari muri Arabie Saoudite none wibaza iyo agenda ari agishigikiwe n'igihugu ivyo vyari kugenda uko aho rero nahantu natwe tukwiye kuraba
tukamenya ati ntidute imirabwe ku gihugu cacu. Igihugu cacu kiratekanye, kirimo amahoro, kirimo umutekano, kirimo abagabo bijunja n'ijambo. Nukuri nta uzotegerezwa kugenda ngo agiye gukorera ayo mafaranga igihugu kibizi areka kuzoyazana kandi azoreka kugirira akamaro abene gihugu n'igihugu muri rusange. Olivier, aho jenda gutahuye kandi urakoze kunsigura uduhaye, ariko hari ikintu kimwe nashaka ndakubaze. Turiko turubaka ikibuga, igihugu kiro kirubaka ikibuga, ariko ikibazo c'isoko mpuzamakungu ntiri kirubakwa. Olivier wabona kuri we abona ho utanguye kubakwa iki hagati y'isoko isoko nkuru y'igihugu n'ikibuga c'igihugu? Urakoze cyane. Hanyuma Olivier ni umwe mu bene gihugu bagize igihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo ari umwe mu bajejwe ikigega shingwa bikorwa by'igihugu cy'u Burundi. Hariho ibintu bimwe Olivier atoshobora kwishura. Ivyo onye ico tangura kubakwa canke n'igitotangura kubakwa, hariho abajejwe ikigega shingwa bikorwa, abajejwe imigambi, bo babona ati nitwubake ikibuga ikigatangura imbere y'isoko, babona imigabo n'imigambi ico kibuga gifitiye abene inyungu zifitiye abene gihugu n'igihugu. Nibabona bavuga ati isoko mpuzamakungu nitubanze tuyihagarike, no kuri Olivier n'amahoro menshi kubera byose biza bifitiye akamaro igihugu. Urakoze cyane. Kunzi bakoresha umwanya menshi ameze neza rero muri fresh. Ego Olivier, ubaye mu gihugu ciza, igihugu bavuga neza ko ari igihugu c'amata n'ubuki, ariko imidogo ntibura mu bene gihugu. Eske Olivier ahabaye ni gute? Ni sawa n'amahoro menshi? Nta nyambo zibura gahonzi. Abidoga baridoga, abahezagira bagahezagira, kandi muri bajya benshi bidoga umenye yuko ari imihezagiro igaruka ihezagira igihugu. Abidoga ngo imvura ngo yabuze, Imana ikumva ati buryo ariko ari idoga, ahubwo yidoza avuye gusenga, reka nanje ntanga imvura. Icyo kintu Imana igikorerako nukuri nitwovuga yuko atabidoga. Uwidoga aridoga, kandi umuhezagira nawe agahezagira, n'uvuma nawe akavuma, kubera nta vyama vyera ngo de. Olivier, kuri ico kintu nyene c'imvura, imvura yaragize retare nini cyane, yarasibije cyane kugwa, ndetse abahinga bavuga n'abarimi bavuga yuko yononye ibintu byinshi cyane. Olivier abona gute ubuzima turimo kuri uno munsi, nubwo tuzoba turi mwejo mu gihe imvura iherutse gusiba kugwa kandi yasize yishe ibintu byinshi cyane? Abona Olivier uno munsi tubaye gute, ejo tuzoba tubayeho gute? Je abarundi twe turatangaje, sinovuga ngo nikuremwo. Igihugu cy'iwacu Imana iragikunda cyane. Ndashimira Imana yuko yafashe indongozi z'igihugu cyacu cy'u Burundi bagashira Imana mu kibanza ca mbere. Hari ibindi bihugu naka kavura naka kabombera batabona, aho iwacu ahubwo twebwe dufise amahirwe cyane. Imana iradukunda kandi natwe tukayikunda, tunarayigamurukira. No kubwira yuko je uko ndabibona, si twebwe dutanga imvura, si igihugu gitanga imvura. Imana niyipanga. Bijya bahinga bavuga Imana itashatse kubikora, nta na kimwe bo naho buvuga ngo abahinga bagire Imana itashatse gutanga imvura nta mvura yoba. Ico rero no kubwira yuko nimba yaragize rotari, burya Imana bavuga yuko ngo ikamya kageze yateguye akandi. Nimba yaragize rotari yo yirabona ico ibikiye twebwe abene igihugu cyacu cy'u Burundi, ntishobora kwemera yuko tuzomaramara ngo twicwe n'inzara canke ngo ibintu bigende nabi, kandi izi yuko imvura itegezwa kugwa. Ego muravyumvise rero badukurikirana, imvura nimba yaragize retare, Imana ikamya kagezi, hewe n'umugani yateguye akandi. Reka ndabashimire cyane rero Olivier, akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana, dusozere ikiganiro neza. Nobanza nkashimira cyane mwebwe mwiyumviriye mugashinga iyi media, koresha umwanya media, hanyuma mukanatwiyumvira ko mukaduhamagara, tukaza tukagira ico tuvuze. Eka ndetse nkashimira cyane n'abadutije umwanya bakadukurikirana. Ico novuga, ndabakunda. Ndakunda ibikorwa byanyu, ndakunda ukuryo mwitanga. Iradi TV narimenyereye ni TV y'ubuntu, niyo twari tumaze gukorana ibiganiro. N'iyindi imwe y'Ingozi, nukuri n'abandi bo kwifuza ko twovugana, imiryango iruguruye. Ndahari nka Olivier, ndahari mugabo sinzi vyinshi, ariko vyinshi kuvyo Son Excellence Pierre Nkurunziza yatumariye ndabizi, ndetse
n'umugwi wacu abuzukuru basogokuru turashoboye urahari kandi uriko urategura ibikorwa vyinshi uzoza urakora ntitwari mwigere mutubona mwebwe canke ngo dukorane mutubona muga tugiye kuza turabatumira namwe aho tuzoba tugiye kugira ngo tuze turajana namwe nitwabahamagara muze mutwitabire murakoze tuzokwitabira yego murakoze cyane ariko rero sinogera ntavuze iki kintu uyo Olivier umunsi wa mbere ndamubonye nahantu narihisha umupira w'amaguru batwiba groupe batwivye groupe mwijoro mu gitondo Olivier yarayituzaniye bari bayizanye bafashe abasuma bari bayivye Olivier ico kintu sinzopfa ndakikwibagiye ko nayo mpamvu gushika kuri no saha tukiyaga kuko ndazi ico watumariye kuri uryo munsi kuko muri ivyo bihe twari turimo groupe ibuze umuyaga nkuba waracika gose groupe yaradufasha cyane muri ivyo bikorwa tweko turakora vyo kwerekana umupira w'amaguru football rero Olivier ndagushimiye cyane kandi ico kintu sinzi ko warucibuka ariko je ndacibuka neza cyane ndetse warigize no kumfasha ni hatari ni byinshi arabizi yego ndabakunda cyane rero bakunzi bakoresha umwanya media behind camera yari Pax Salaba niwe ari karatuma no masanamu aza asa nkuko muri ko murayabona bye bye